kera abantu baratinya kwitwa imbonera kure kubera zavugwa nabi kw'isi n'umuntu wavuze imbonera kure yarakwepa urabaza Ezekiel yabaye umukuru imbonera kure kera zikivugwa nabi umugabo premier ministre ashaka kugenda ati je ndimbonera kure yakuze akavyemanga no muri Nations Unies ahubwo nagomba baba ambassadeur mugiye ku president niyo umukuru w'iwe mu rubika nko muri Nations Unies kumuserukira muzovuge muti imbonera kure yakuze tuze tugashiramwo bazovuga ati zirakura ari harabazi ko imbonera kure ari utuntu turi ngaho zigera dukura wagasore bamukubise imbonera kure kwera imyaka 70 bayikwise urusase kubera gusivuza iti abazutaha nk'umu president wa mbere w'u Burundi yatwaye ari imbonera kure umunsi we nasiguye ingene bikomaga ari mwiza Colonel Bikomago Jean Baptiste yahora ari chef d'état major igihe bica president we uronde ugo ruhande gukwica president ugo n'uruhande rubi mugaje hari uruhande gwiza ndamufiseko niwe wenyene yahagurutse aravuga ati ivyo mujebajeba igisoda gisamburwa n'ikindi nene chef d'état major none akwisi keza oya nababaze none ko nikanyu bakajewe ivyo byo kwica president bazomenya n'Imana je mugabo avuze ati ivyo mugira ama manifestation muri ngira benshi twari kumwe muri Frodebo ivyo tugira ama manifestation twava kuri kaminuza tuja kugira gusaba ikiziga candadaye tugenda mu ambassade kuzibiriza twarikira makete papa ukamengo yoza kudufasha ko twari tuze gukora n'Imana direct zari ngoranye mugabo wenyene ijambo rimwe yavuze ati nimuje baje berekana ivyo za politique nimune bahende igisoda gisamburwa n'ikindi nifashe tuja muri maki nini twadoze dufise inkoho himwe twekiribira inkoho twatunegosia nini twapanza karere none yari FAB UCFDN none igisoda cyavuze gisamburwa n'iki FDD yasambuye FAB haziki FDN Imana izodufase izi generation zacu zapanze igihugu zikaja muri ibi zizove kw'isi dutanga gufasha abandi apana ibyo gufasha abasoda baje muri Somalia Centrafrique na RDC dutanga kubaha imfashanyo twavuga uti ishira hamwe Burundi Pax Fondation Pax Burundi byatanze imfashanyo muri Barrière de Paris muravyumva ati bavose 1 million pour les vulnérables di Barrière de Paris sinuri kajayo kumengo mucamukanya niyo mbono uteza kuvuga uti ntaco mwiri mureke mugatwe z'umutima mwiza tuzobafasha endongozi mwese mwitavye ibikorwa by'imisi ibiri mubahwa ushikiranganje wa mbere wataye Burundi n'abashikiranganje muri kumwe abashinga amateka n'abakenguza amateka bari ngaha ubuserukizi bw'umugambi bwo bw'urumba nibanye nevyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi muri Chad ari ngaha n'abazananye Imana ibahezagire cegera ca mbere c'umunyamabanga mukuru umugambwe mugenzi wa ANC muri South Africa Imana ibahezagire imigambwe dushuditse ngaha mu gihugu ndababona ngaha Imana ibahezagire ndongozi z'umugambwe mu ntara makomine babura amatari b'intara z'u Burundi na Amsterdam bari ngaha bose umwe wese mu bakurikiranye ibikorwa by'imisi ibiri by'inama nkashabwenge tugira amahoro duhejeje kumva ibiganiro vyiza bitwubaka bitubwira iyo tuvuye bitwereka aho turi mbere kaducira n'inzira iyo tuja nk'indongozi harimo indongozi nyinshi umwe wese ugwega ariko uce wiyumvira umuzigo wikoreye umwe wese kugwega ariko uri mustanteri nabya komine wikoreye urabe mu myaka 5 bakubaje bati wayigejeje buramatari hoza aragutse ni ca gatanu c'igihugu mu mugambwe
tumaze imyaka 20 tuyoboye iki gihugu. Mugabe imbere yaho je navuga ko ari 30. Imbere yaho hari imyaka 10. General yari babwiye ko turapanga karere kugira turabe ikintu byo hinduka. Yari yoroshe. Ijoro wabara murango. Bwije twaje tanga progress. Rero umwe wese muri zimbonera kure ziringa intoyi njyane bajya bamisi nyene nabo ni barabere mu myaka 20 bazora mama 40 38 40 kuko nta mu misi mu minera baho bajya n'amajeri barakwije imyaka ya kera y'upanga karebe navuze ya kera kuko nkuko nabivuze ejo imyaka y'ubu nakigenda usanga imyaka 18 ari biswi by'inkona. Indongozi rero indoto yuko ejo hoba heza gusumba. Uhumirize uramuhumbira 30 imyaka 5. Uhumirize uramuhumbira 2035. Hasigaye imyaka 5 ngo twevariwe yamona kazoza ya PMRJ. Ucuraba ngene ho bahameze. Hameze neza gose. Bizoshimirwa twebwe twazabakoze. Twe turi humusi. Twe tuko turi umushinge n'abazoduza inkingi za mbere ugashaka idari rya mbere. Bitagenze neza bizoza twebwe. Nta kwisamaza rero. Nta kwisamaza. Umwe wese nibaza yuko mu bigano byashikirijwe. Bashikirije ingene umugambwe uri kurakorera cyane cyane kumbona kure n'ibisu by'inkona. Imbonera kure n'ibisu by'inkona. Kugira ngo bace abandaniriza aho tuzatugejeje. Hamejo bazohozana mu nama nkizi tugira ku nkoni twicara bazatubwira ati erega bariko baravuga wasinziye. Yega mu minsi dako bizoba bimeze. Tuba twajegeye batwicarika ahantu ca dusinzira. Mugabo zoravuga ati ni sawa nabonye bimeze neza. Kubera bizoba bimeze neza. N'abadini bateye gusaza abadoriyane haje mubona bameze kujya hazoba hatangukoza ko iminkanyari. Kandi namubwiye ko ari mu misa byibushe. Ni sawa. Dushime ku biganiro byatanzwe iyi minsi twatumaze ngaha. Ni minsi nagomashimire twese namye ndabivuga muri comité d'organisation nta muntu n'umwe yarambiwe. Kandi turamenye kwiga mu mugambi. Munazo tugenda twamara imisi 5 twiga kuva ku wa mbere gushika ku 5. Abantu 500 va mu gitondo bafungura saa 6 bashasura kwiga gushika ku mugoroba ugacarana ku mukazi hasi. Ndagombyire bagenzi bacu mu migambwe yindi. Hajya twatugira ziye nyigisho mwumva twagiye nk'ibusoni tukaba dufise imuntu yakora 500 ku misi 5. Nta numwe arara ku matera. Bose barara ku mukazi hasi. Gufungura nibiharage n'umuceri nta mavuta. Nigasaya. Hakuna kulala. Ntivyizana birarondego. Muga turazi icamwa cy'inyigisho turakizi. Kera abantu baratinya kwitwa imbonera kure. Kubera zavugwa nabi kwisi. N'umuntu wavuze imbonera kure yarakwepa. Urabaze Ezekiel yabaye umukuru imbonera kure kera zikivugwa nabi. Umugabo premier ministre ashaka kugenda ati je ndibonera kure yakuze. Akavyemanga no muri Nations Unies. Ahubwo nagomba baba ambassadeur mugiye ku president niyo umukuru w'umurungika nko muri Nations Unies kumuserukira. Muzovuge muti imbonera kure yakuze.
tuze tugashiramwo baze baravuga ati zirakura ariko harabazi kumbonera kuri ari utuntu turi ngaho tigera dukura ukavuga uti imbonera kure yakuze ubu igeze kuri premier ministre ni vyiza cyane kuko ifu yuko dukuramo kajya kantu kari kabagiyemwo ko abana bacu ari babi burya wase umwana wawe baba wase wewe none ko ubandaniriza muri we ukava no kwisi nabo kabandanya umva bamwasa tuza wase wewe nico gituma dushima ingene ubu abantu bose bahagurutse ubu mbere n'uti hariho nagendeye komine Muhanga nuko zo ntayibuka yo kwa baciza cyizumwe ngaha hari zo nagendeye kwa baciza narayiwe mbere hanyuma ndiko ndababwira yuko 11 ntagira sport marche ndagenda nzabona umubibi yakanyishije impande y'igiti cyemo nashaje cyane ndamuhamagara ntibibi ngo hano ngo yandi ku kazi yaranyankiye bibi nambwiye nti ngo hano mfe no guhibumba 10 ngo ndi ku kazi ngo reka kunsamaza umuhamagaro ukacyumvamwo buyigiwe ntimone kimeze uku abantu bishaye ko barakora ngira mwabonye imborera kure hirya no hino ziko zatenya indome ama initiative meza kwiyumvira kuvuga uti igitoro kibuze bavuga mu kirundi ngo uvunitse cyamye gucumbagira gukora imoto electrique biko biraza hajya nivyo mwabonye bose bari kukivi rega bose ntibaboneka ego ufite icyo ukora ntuboneka none ufite icyo ukora woja muri boîte donwe guta mu muziki nturonka umwanya uguma wiyumvira ingene ejo uzogorora kiya cuma gihengamye kubera iki moteri yase kwaka kubera iki nakoze akantu gace gasaduka uguma wiyumvira ingene ukamiliyora nturonka umwanya murazora wabize matematike ari murabona yize matematike acha kuta muziki je ndababaze murambarize reka zobaze Dr Janvier ko no wize matematike ivyo byose wize matematike umengo no muri Dorian yavuze ko yize lettre turi kaminuza muri lettre hari yepfo twahita muri Odoradiso oya muri ntuze hari az africaine langue littérature africaine twahita muri Odoradiso nahantu nyene biryohera baguma bitamira akazi baguma bineze twebwe natwe muri science kwaruku nta n'ugutwenga urumva rero ni iteka nico gituma twebwe abagenzi bacu twetafite twitunganije umugambi wacu urapanze kuva ku munyamanga mukuru umugambi inama nkuru naribonye umunyamanga mukuru umugambi userukizi ushaka n'amashingiro imzu 10 dutanze message mu nzu 10 zirashikayo kandi mu nzu 10 turaza abanywanyi dufiseyo mu nzu 10 hose turaza abanywanyi dufise ngira mwabonye kubera inyigisho kuko twege ntitwigisha abi wacu gusa kuko twe nituroga abarozi ni banyegeza inyene bahuhera abantu twe twigishije twatuzi ko igihugu cyo giteye intambwe naho twigisha mu yindi migambwe kiba gifise aho kiko kiraja ngira mwabonye Adolphe babona naho ari muri SNL arakora aravuga ati ibi bintu bikora kogwa bimwe ni vyiza kweri naho ndi hariya ndabishima kajayo none sivyo sujya ntiyicaye hari kajayo burya kirazira kugaye ibintu byose twebwe muri mu mupira je ndakunda umupira kwera aha inyuma ya iyo ngahaje nimushaka kumbaza ibintu vya politike ngo novugira politike mu kabare je buri kuri siwezi myaka 20 sio kuvugira mu kabare sishobora cyanigira mu mupira ubu ndazi ikipe yanje yatsinze ibitsindo ndwi ama audio bayampaye sohoka hajya shiramo umupira cyane wakumviriza umupira umbagije ngo urabona CNDD ngo ibikiri bikindabwira ana usanze hanze ubwo mumange muri politike none noruka ryari murumva rero niteka reka rero tugende igihugu si kinini
intara zitanu, amakomine 22, amazone 151, imitumba 340. Twege tumanutse turafise inamashingiro hasi. Hano bwira ba SP bose mwese tsezanizo mu ntara yiwe agaca avuga ati aha dufise 6,900, aha dufise 7,000, 8,000, 9,000, tukaduheza tukavuga tuti gushika hasi turafise. Rero iyi myaka 20 nivyo twaciye mu bihuhusi, kandi ibihuhusi nibihera n'ibihugu biteye imbere usanga bifise ibihuhusi. Muraduza murumviriza, hari gihe usaba ifashanyo ukabona umuntu yakwimye akajyana n'umutima mubi kumira we yajegeye. Urashobora kugenda, je nagiye muri Europe, ndagenda ntangiye kurunda Gemelage, ndabona n'ujeje relation internationale muri province, turaganira aravuga ati burya rero tugomba kugufasha natwe dusayifashanyo byaje kugufasha, kandi nta mahera narondera échange d'expérience. Mugara avuga ati none échange d'expérience s'abantu baza twabakira none amahera cavaye, none échange d'expérience ntituza tuza kwiti zitiki ati ntidufise. Nico gituma ndashimira je nagenda ibihugu byinshi hafi 33 nabivuze, mugari ibihugu byambiye biti abantu bampanura bati ibihano bariko barabafatira bizohera mukomeye, ati ibihano byose bariko barabafatira bavuga ngo risangisho contre Burundi, ati bizohera mukomeye kuko utagire nasenge ari isenga. Uwo n'umugari w'ikirundi kandi si waba mwege mwize, uwo ni wasogokuru baciye bataraja no kwishure ubwenge gusa. Urumva rero twebwe ngira ngo general abizi mu byo duhora byinshi bavuga ngo abo bahungu ngo barigumuye ngo baja no kurasa atabo babwiye ngo baragaruka bafata igihugu atabo babwiye ngo bakorazana ngo ibintu byo kwisi bitemewe ngo ndikiraza gukora ikintu tagira umupare. Sibyo ariko baravuga none, siyo ngore dufise ngo nta parrainage bafise ngo ngiyo bemera twabaparena. Aho rero bavuze parrainage bavuze ibintu byinshi, kuko ucugira ku murongo wakubwiye bavuye ati iki gishiri wawe kandi gisambura societe yawe, utakigize baca gukuramo. Murumva rero iyi myaka 20 ni imyaka myiza yatweretse ibyiza n'ibibi, itweka inzira mbi n'inzira nziza, tureka ko hariho ibihe byo kuryoherwa n'ibihe byo kubabara. Twaciye mu bintu byinshi mu mugambo, nababwiye twebwe mugambwe gutangura amabanga turarahira imbere y'Imana n'imbere y'abagumyabanga. Nagomba nababwire yuko indongozi yose mu mugambi CNDD-FDD haba rw'igihugu cyayo mu ntara yarahiye, mu nyuma agacanganyikirwa mu mugambi muce murondeza murabiyo bari. Ubu turacyacengetera dusaba yuko no mu ntara boza bararahira, kuko twarabonye yuko indahiro ni nziza kwe uyiciye impande uragenda urajegera. Sinza kugenda mu bandi barahira nohava ninjira mu bitandaba, mugari ho nabandi barahira ubivuyemwo bikakwirikira. Twiriyemeza rero icyo tugiye kurangura aha turi rero kuri imyaka 20 ibyavuze twabyumvise intashima zamaho. Nagoma sabe muhinga bw'ivyo maze kurondera rwa rurimo rwa hari itangara canke kiremba sinzi ibintashima ziragowe, uraza kurushiramo tuzagushiramo kantu gatoyi mwumvirize kudashima ingene bishegenda. Sinzi ko barufise, muraza murara ko barufise, muga murufise muce mumane ku kuboko baza kumbwira. Rero twagomba dushime ku biganiro byatanzwe munje natwe turabashimiye, mwerekanye iyo twaciye n'igituma kugira umuntu yemere gupfa. Jewe nemere ngende gupfa kugira mpfire wewe, nimva ko byarenze urugero. Eka barundi barahendahenze biranga, eka vuba twikukira kuva muri 60 bica abantu wagasore
bamukubise imbonera kure kwera imyaka 70 bayikubise urusase kubera gusivuza iti abaze gutaha bahengera ari kwitanganyika hajya mu restaurant bamukubita urusase ngira bamurashe ugw'igikoko baramwica mugabo bavuga ngo utisake ntuticibitse twari kuki izindi ntwari bababwiye premier ministre nyine yagize ingorane kwa ngena ndumu barakura intwaro ya cyane republika iraza hajya rero mubabarire ko twe nimbonera kure se turavugana ukuri burya ni imyaka irakenerwa gatoyi kwigirwa haruguru kugira ngo umuntu ari amabanga kugira yashingwe yotanga kumera nk'afisa imyaka myinshi cyo gitwa kugira umukinguza amateka mu gihugu cy'u Burundi ufise imyaka 35 abadepite bo ntangorane na 25 ntangorane mugabo umukenguza amateka basizeho 35 kugira ngo basi umuntu abamize nk'ukura ko twararavye nk'umupresident wa mbere w'u Burundi yatwaye ari mbonera kuri apana mbonera kuri mu mutwe mbonera kuri mu myaka muce murabi vyashikiye igihugu kuryoherwa gusa iki abantu bagahona irake zingahe z'abanyagihugu zikicwa uri huse barundi uri umuvyeyi w'abarundi ukemera ko igipande cy'abantu bawe gipfa igagujya n'usamazi nico gitwa abana mu nyigisho dutanga tubwira ati munaza murumviriza ko vyose amakosa yose bakora turayavuga ngira mwarabo tugira retraite ikayanza mbe nibiki bituma umugambwe abantu babuyamiriza hari mu kwica abujejwe ukica abantu bawe bacha kuyamiriza ubiba bacha kuyamiriza ubatira makajagari bavuga bati jahiyo baraswi bavuga ati none iyo imigambwe yindi ko mayitumiyo gitanganiro byagenze gute twe turondera hose nababwiye yuko umuntu wese aha twese umuntu ari mu bintu bibiri iciza ni kibi nta marayika ari ngaha naho ntakimanza aha nta marayika numwe haba ku muntu ari ibintu bibiri ibintu byiza ni ibintu bibi jewe cyo nkeneye kuri wewe nyakwa premier ministre sinkeneye ivyo bibi byiwawe nkeneye ivyo byiza bize president umugambo ico nkeneye nibyo byumviro byiza ufise ibindi navyo bibi muzomenya n'Imana yawe urumva rero kugira wigire ugire uvoma tutwo ivyo byiza byose ukabigira ivyawe naho hoba ngira mu kintu cyo nta ruhande rubi rubaho umunsi we nasiguye ingene bikomaga ari mwiza Colonel Bikomago Jean Baptiste yahora ari chef d'état major igihe bica president bose barantuka baranyiruka ko ngongira nuko ava hariya ku munini hafi y'Ibururi hafi y'Iwacu Makamba bavuze amajambo meshi kandi bagumya banga mugagenda basigurira ni Bikomago ni muntu mwiza bivana n'icurondera muri we urondeye go ruhande gukwica president ugo n'uruhande rubi mugaje hari ruhande gwiza ndamufiseko niwe wenyene yahagurutse aravuga ati ivyo mujebajeba igisoda gisamburwa n'ikindi nene yeshe batata majoro none ko sikeza oya nababaze none ko nikanyu bakajewe ivyo byo kwica president bazomenya n'Imana je mugabo avuze ati ivyo mugira manifestation muri ngira benshi twari kumwe muri Frodebo ivyo tugira manifestation twava kuri kabinuza tuja kugira gusaba ikiziga candadaye tugenda mu ambassade kuzibiriza twarikira makete papa ukamengo yoza kudufasha ko twari tuze gukora n'Imana direct zari ngorane mugabo wenyene ijambo rimwe yavuze ati ni muje bajebereka ivyo za politique ni mune wahende igisoda gisamburwa n'ikindi nene twashe tuja muri make nene twadoze dufise inkoho imwe twekiribira inkoho tukatunegosia nene twapanza karere none yari FAB UCFDN none igisoda cyavuze gisamburwa n'iki FDD yasambuye FAB haziki FDN nico gituma ntuzokwa mubona umuntu ngo ni mubi rondera agapande kiwe keza kakubake ibindi umurekere akorane n'Imana ya muremyi ni vyiza rero twebwe yuko tugenda turaraba aho twaciye abantu benshi no kuri micombero turavuga ati mbe bashe micombero twarabuze kubera tutararonka abantu batusiguriye twarabuze akantu keza two mufatako
muga nkabagaza yaraje dufate none bagaza ntiyabayeho ntiyatwaye igihugu imyaka 11 none nta kiza yakoze biriho genda urabe amabwazuma yose mu gihugu amabloke d'orboisement niwe electrification y'igihugu niwe les villages les sociétés régionales de développement niwe les usines yagiye Bujumbura zari zuzuye kuri 10 ans baraje do gwegura zose niwe baraje do mugere ni kuriwe byose mugabo uvuze uruhande rubi naho ka una ikaca kaza mugabo akoze ndagakeneye jewe sindagakeneye je nkeneye ivyo yakoze bimbere akarore bati kube muri 10 umuntu ashobora guhindura ibintu gusa ico nzakirondera kuri inde kuri bagaza plaque kenale ni sibagaza yigira ega none hajya kantu tugiye kuza turafatirako mu myaka 3 twiyemeje iki tugira evaluation tukatuja mu yindi manda ufatiye kuri bagaza ugendera ivyo yakoze ntuyo urashobora kumufatirako ikintu ciza aba yakoze rero muri kahise naho twagiye turaca mu bingorane nivyo harageze igihe mukuru w'igihugu araza baramukubita amasasi je nari mu Nyakabiga abo tubana nagiye numva umwambwira ngo yango bareke ngo n'abapara gusa urumva n'abajyagiye bari babizi kwaza kumwica umwe yambwiye ngo yango n'abapara ntangorane tukumva amasasi ngo ntangorane kumbe umukuru w'igihugu bamaze kumufata bamufashe bashaza kumuhamba mwengo bamuhambe mu ikambu bwa mbere turasara tuti duha ikiziga baramukura bamutwara mu Kanyosha turabandanya tugira manifestation tuti duha ikiziga mwamwishe dumete umuhamba niteka bamukura mu ntuzeye hariya mu Kanyosha bamuhambyeyo bamuzana muri hôpital militaire none umuntu banize bavuga ko banize n'umugozi tugasanga satuguye imbugita umubiri wose yumvire kwica umuntu gaca wungiruka musatura kugira umuntu aravuga ati nemeye kuza gupfira uwundi haba hari igituma laba ivyo bintu byose uri umujene uvuga uti papa ntabumbona badata wacu abantu bose none n'umukuru w'igihugu wacu bakonje gavero cyatujaye tuvuga tuti birahagarara guca umurongo ega twari mbonera kure twari muri jedebu beshi jedebu yari jenese yo muri Frodebo bisha turagenda ku kibi erega imbonera kure ajya tuvuga tuti imbonera kure zubahwe ugwaruka gubahwe twese twarigo niko nzi twahimba ibintu uraza guca umurongo atanga ho office uyu murongo ntimusa kurenga rero ngaho bakakuvumbura bamwe bakagenda hari abantu benshi bapfuye tubiye ku kaminuza baca bagenda bafite n'ishavu bagiye kurasa bahagaze barabamaze baza general haje twavuye kuri kaminuza n'ishavu batwigisha inkoyi imisi nk'indwi zibiri cyo tugenda kurasa duhagaze baratumaze kubera gashavu na tagitiki nukirikize ukavuga ngo nyarutsa ngo ejo ngo zibiheze utanyarutsa siko nivyo nabwiye aba 2015 ngiye Kigali ega 2015 je nagiye Kigali bagize kudeta naragiye hagiremera kuri stade bajya bose bapinze niho bari barimo inzoga ndagenda barambwira ngo bazofata igihugu mu ndwi zibiri je ndababwira ni direct kandi ega tuko turasa barimo mitsingi nanje nywahe nikeni tuvuga duterana amajambo gushika abanyarwanda bagenzi barambwira bati none ngo kurwa babwira kandi bakwirukaye birutse va mu ega barava kwica nibaje hiyo boshobora ngaha nta mutekano uriho naguma nikawusha nanje ndababwira ni mwege nta ndwi zibiri mu dufatana igihugu naho mworaramwo naho muzana abanyarwanda bose bakabafasha nta ndwi zibiri mu fata igihugu cy'u Burundi natwe twagwanye imyaka 10 nta mutuma twafasha nimuduhende rero cyandasubiramo nakandi kantu ni none ko nenda baza amazina bose wewe na wewe laba agosha droite abo biseguye imbere yawe n'inzoga ziriho ibyo byo gufata igihugu ikatwibandaniriza murumva rero iyo twavuye ni ahantu hatwubaka nico gituma twebwe abantu bose babimenye nta bwoba mu 2015 baturiye amapine hari umuntu yavuze ngo mbe kumengo nta nubwo bamufise babonye ajya amapine bazaraturira urabona hajya mwijabe hajya hirya no hino rero none gutura amapine umuntu yifatiye ikibiriti agashaka kwintuzeye agaturira ipine umwotsi akaba ari wonka akawumira
none ijo je ndafise ingorane kuri jewe yaturiye ipine n'umwotsi wose ni wari karirira none izo singorane ziwe 2015 nico gituma ni nzira nziza n'abana n'abuzukuru burya twafise ikibazo mavuze ko nka derema y'ibishwi by'inkona burya tutazibiye ibishwi by'inkona byose mu nabidefira tugize inama tugira ngo dusabije mu gisoda tuti none muca muhewa kwiga ngoya ngo no kwanagira ihugisa amashuri urumva dufise ingorane zo kubiguza ku ishure ngo twavyigishije gutambuka nk'abasoda ngo nitubireke bigende kwiga mu gisoda urumva rero reka agatima kaze mugatuba natwe dupanga tuti imbana ku ishuri ni mubandanye muga birahindura mu gihugu nagomba rero shimira abantu batari bake ubwa mbere dushimire abatanze ibiganiro byaratwubatse kandi ni byiza cyane bwa kabiri dushimira indongozi mu mugambwe batunganije neza bino bikorwa dushimira bitavye imbonera kure zavuye hirya no hino n'abavuye hanze bose abashitsi twashimire hariho abashitsi bari kubiri hajya mu bashitsi bose najya muri Chad haba hariho secrétaire général nzi twamitumiriye ku myaka 20 muga hariho umukuru imbonera kure zo muri Chad imbonera za Chad ngo yuzi twara nahaguruka uyu niwe twari imbonera kure za Chad uyu yaje muri imbonera kure day hama secrétaire général yaje muri 20e anniversaire y'umugamba nico kimwe na South Africa secrétaire général ajwe yaje muri 20e anniversaire mugarafise abaserukiye umuhari w'imbonera kure muri South Africa muri Kongo mwabonye ko haje umukuru w'imbonera kure zo muri Kongo muri Zambia haje umukuru w'imbonera kure ja Zambia mu mwanya hashitse umunyamanga mukuru umugambo uri ku butegetsi mu Buganda nabandi hariho bari batubwiye ko baza muga ibintu by'indege byo muci nituzi ko baza gushika ivyo byose twavuze tuti udashika umunsi birashaka kumugora kuko hari abantu bavuga ati burya ndacarindiriye barankofirimye ndafise de domission mugabo sindaja kuri aeroport byose rero abose nabugushimira abahinga nabavuze abashitsi nabavuze dushimire rero abafashije kugira ibikorwa bishoboke kuko yavuze Dorian yisare murabona ngene isa hari abakoze kugira ngo isuku tubashimire hanyuma iyi ni camwa cy'uko rusange iyi nyubako ni vyamwe bako rusange no kuvuga nta peredofu yuko baka university do Gitega yabaye ni gutonda ku kivi umwe wese agatanga inguvu ziwe mu kubaka iyi university kandi saha gusa ni igihugu cyose amashure yarongerejwe ku rugero rushimishije tukifuza yuko ubu cakuza ku gice cya kabiri cyuko ikintu cyose cyo ciza gusumba uko kiba kimeze utazi yava namenya yageze namenya niyaje turashimikira cyane kumenya iyo Burundi bwavuye bwatwavuye turihe mbe uku turi uwo munsi ejo byarashoboka muri kahise oyaye ubu rero birashoboka ejo rero uhomera gute umwana umwe wasogokuru yari mutoya bakona kugendana mu modoka akavuga ati agenda abwira papa ati papa urabona ko ndiko ndagira mu modoka iwawe ati nanjye nzo gutwara mu ndege urumva hari kimwe uteza kwiyumvira ikindi gigisumba urumva ni umwana muto yari Jonathan si Jonathan kabagendana kandi Jonathan kavuga ati papa iyi modoka je nanjye gutwara mu ndege naho se rero yitavye Imana umwana yaceza kwiga indege ubu n'umupilote kandi arigurura nukuvuga ivyo yavuze akiri umwana yarishikije ari mbonera kure nico gitwa tuvuga tuti ibishwi by'inkwana nimutubwire ngo ntitubitankadre tubishiramwe imbono umwe akavuga ati nkeneye kuzowiki nkeneye kuzokora iki nkeneye kuzokora iki kandi bisho bikunda muga imbono rayisengera kugira ushike kubera imbono irashobora guhura n'ingorane nayo nyene
kuko uvuze imbono abandi bashobora kuvuga ngo akajya karishima ugasanga ariko arakugwanya mu mbono gusa uyivuze naho nyene ukayivugira hejuru je nababwiye nti je ndafise igisabisho senga nta namakizi no muhira nta numwe nakibwiye na madame ntashatse ni akigiriye ciwanje kimaze imyaka 24 igisabisho ciwanje nico mvuga mu gitondo nkaca nico mokera nta numwe nakibwira gugo mucumviza amajambo arimwo oya mujambo mvuga uti mugabo nawe nyene nizaburi ntoyi napanze ncangirako igihe ngira ngo iyo zaburi nayigira nka general arashobora kuyimagina directement ntarinze kuvuga byinshi nace mvuga nti rero ko ari ivyo ngize niki kitubandanye mu gitondo imisi yose twagomba rero turangize tubatumira ejo kuri stade Ngoma isaha 2 zo mu gitondo benshi baza gushika mu ijoro imbonera kuziva mu gihugu cyose zinjira ngahangira saa 8 y'ijoro na saa 9 izigitega zizoguma ziza gushika saa 1 kozo ziva hafi mugabo zobateza kuvyuka kare kugira zakira izindi ntibavuga ati zibira hose imyugariro bagume mu nzu ifuko abiwanyu babuguruye kugira ngo basange imeze neza ejo saa 2 hanyuma hari ubutumire muzoronka bitwaruse umwanya wo gutegura gusangira tubigira ejo isaha 7 tejeje ibirori hari kuri gare routière dushiki niho dusoje twakira abashitsi mu kwibuka imyaka 20 tumaze dupanga igihugu dusaba yuko umwe wese yoterera kugira ejo habe heza mu bidufashe umwe wese aterere kugira ejo habe heza gusumba umubahwa mushikiranganje wa mbere ari ngaha zizokorana umugambi n'igihugu kugira ngo ejo habe heza gusumba ubu hanyuma inyuma y'imyaka 5 tuzokana duhura duhimaze 25 dusubira tuza cyo turabaza mbega nico gituma yabavuze bati gera mufata amafoto mu gihugu cyose kugira turabe mu 2030 ivyo twongeyeko cyo dufata amafoto ya 2030 tuje dufongera twivare 2035 turabo tugeze ama 2040 tuvuga tuti burya rero ya karani yashitse muri 2037 36 twakwije twagiye muri pays emergent tugendera muri pays developé muri senkani aho gira swasani kugira bamwe zove ku isi twabibonye rego umuntu ntagira utwenga ni muntu wenga ndiko ndavuga ku isi aha umuntu avutse arakura agakura amagasata mu gumanuka bukebuke kugira yegera isi izo mushira indani atava kure imutwenge rero naho buri mbonera kure umenye kuzogenda kuri 45 check senkani ucitanga kugaruka umanuka uku pole 90 ubugeze hafi kivuga itinyaruka ngaho mugabo byo bavyiza nkuko twabivuze uti imana izodufashe izi generation zacu zapanze igihugu zikaja muri ibi zizove ku isi dutanga gufasha abandi apana ibyo gufasha abasoda baje muri Somalia Centrafrique na RDC dutanga kubaha imfashanyo kavuga uti ishira hamwe Burundi Pax Fondation Pax Burundi yatanze imfashanyo muri Barrière de Paris muravyumva ati bavose 1 million pour les vulnérables di Barrière de Paris sinuri kajayo kumengo mushamukanya niyo mbono uteza kuvuga uti ntacu mwiri mureke mugatwese umutima mwiza tuzobafasha imana rero ibahezagire reka muce mutwemerera abashitsi sinzi ko mwabipanze neza muze none representation legale namwe muze kushigikira dutange utuganuke kubashitsi Sendevide de Ramba mutamwe mushimura uririmbo rwa rurimbo ngo intashima ziragora